ije mashaka kuyirota ugatembera mu ndege regaje buri mu ndoto cyangwa ati ndi mu ndege kavuga ati indege imeze uku muga mu ndoto ku buryo n'undi munsi ushaka ari amasomo yandi uvuga ati indege imeze uku niyo ushaka kujya akademu mu ndoto muyo bati akanyamerika ariko oya mu ndoto akademu kakaboneka nakambura mu ndoto muyo uvuga ati je narakwambuye kandi ukabimwemeza neza narakwambuye iberagera imeze uku hariya bimeze uku iwagadugu narakubonye je narakubonye mugaba mbonye mu ndoto Jero jama comedy. Ba comedy. Yego. None kwizina ryawe hatari ko le comédien. Oya le comédien. Mu bisanzwe ajya Messi ntiyacandika ngo Lionel Messi le footballeur. Wowe uzi ko ari Messi abuzi ko akina umupira. Nanje umanze kumbona hajya ujya mbere atangura gushira ko ngo le comedy. Bise ko arinze kwemeza abantu ko ari le comedy ivyakora ntibimwemeza ko ari mu comedy. Aca shira kandi kantu gira bavuga ati none ubu numuki. Babuza hari naha. Mugaje mbonye gusa ucumi ati awu n'umukomedi. Ariko uri no muri domaine y'aba promoter murambona promotinga n'umuziki. Wabiya nibisanze ni hakujya no bagutora ati genda urarika abantu yuko ejo hari inama. Atavyo sinze gukora kandi wo bishobora. Cyane kwa muganga gutora ati koresha umwanya n'ubescro. Wazi tuma rubescro. Kuko bakubwira ati bajya koze imana kubwira ati kwisi si wacu mwakaca duza etage. Kwisi atari wanyu kuduza etage izobe mwone. Ngo turi ingenzi. Kandi turi ingenzi hatu Yesu giraze. Kubibakira Yesu. Azoyishikiremo. Nimeza do passage ya Yesu. Pasteur ngo pasteur. Pasteur akaza kubwira ati kigira 10 kandi akora. Muri bibiri naho akavuga ati kigira 10 cagenewe abantu baba ku rusengero badakora bagaburire. Muga pasteur uno usanga aba docteur usanga abayigisha. None ripiti wowe bujye Yesu vyarishitse ukarira we nyene karakubitwa ukarira. Bijya ni nka kwa kundi tukira amasinema tukira abana amafilme umu acteur hajya ujya acteur principal umva komba mission yaza gusara nyina akagwana akiri hafi reba mukubisa cyane aturira muga mu nyuma amaze gutsinda gati bwa undi yari cinema none ubona ko aciye sinda na Yesu yaje tukajya ni cinema ni acteur principal bamukubise muga mu nyuma akacabana ngo arazuka muguravye ukurikanye hajya nyina akizuka hose ni histoire gusa ni tahuritse kuko ajya ari ku musara yavuze ati yabwiye kiya gisuma uno musi turabana nawe imparadizo muga ngo acayigira mu kuzimugwa na shetani umva ikisimara gihenze boko hose umwirabura page nka zibiri muri page jana niyo ubona mu mwirabura ariko hose arabazungu gusa nawe gajone bibyirabura byacu by'ibijuju iyo turobutabo gisoma cyiyambika nk'abajya bazungu nyene ugata namwe ifoto yaciri ibaza nk'abazungu gusa ibaza ukamenga bo nibo kwifotoza nibo toka ibaza ntibirashika ukibaza impamvu date ya Pasika itigere hinduka ariko date ya Noel date ya Pasika ihora ihinduka ariko date ya Noel dahinduka. Nose rega byose ni Yes aravutse le 25 Decembre ariko Pasika arazutse nta tariki yani ico kintu uhuru cyumvira gutema bijyaho nyene dusomye Bibiliya tubona yuko Maria yasamye inda mu kwa gatandatu tugegaje gusoma biri kuntu ibivuga none vyara gute mu 12 yavyaye agaprematire rero n'umucumi tana makofa 3 arere tu akaca nakubwira ijambo rikomeye ngo ntiwaruzi umengo recto verso y'imirutu tugikabona banzo gacumita makofi y'umwotsi cyo tumashe mbona na Yesu ntandero yarafise nozabwira umuvyeyi yakuronde yahangayitse umubaza umuvyeyi ngene ku mwana ngene ku mwana vraiment ababwa afise ari kamwe bakaronse bigoranye bakabura bakakabura umbe ari inzererezi yashaka kuba muhira nta nishu yakora warega ndumva abantu wese ngo arikaroze ivyomba warahumvise yakora iki Yesu yari umuvuga butume yaraje kuro kunyaka cyo nibi yavuga yabubwira nde kunyaka cyo nibi bayo hara ntibari haje bagasanzana ukiraramye mu bana nkuko ndaramye bakararamye ndakiti wo wari he nana makofa 5 bagahaye nagiye bajeyo ndi Yesu ndi Yozefu nabanza hari ikintu bita guceza bishaze bacumva guceza makofi recto verso arere tour ni wari imbarutso sivyo ego uko ajya musanze umuntu w'umugabo nshaka kuvuga abandi ushaka kubwira undi mugenzi wawe babahungu ngo uyu ngo aramota none uri umuntu w'umugabo ushaka kwimoteza abahungu gute ubakoze iki ushaka kwimoteza umuhungu gute ni wa muhungu ushaka kujya muhungu ni mwiza ngo arandyohere uri umuhungu mugenza ibyo birabaho ibaze nawe ngo aranuka ngo urangire yavuze ngo kajya gapeti rega ntiyavuze ngo kajya gapeti ngo karamota umva yarakamotereje aragakurikirana yama yumva ingene kamote umva sinzi ko ashobora kuba yaranakambuye ngira akamoterezeho no cyo tubivuga gute Bo amaze kuvuga rero ngo arandi baririmvyi ngo ari muri studio basohoka ngo yashu ngo studio ngo kayugara ngo asige ngo hamota nabi
Yeah. urumva amaze kubacanishamo kubera iki ngo akamote abaho yakamote Yeah. urumva ayo n'amacakuri bwa mbere sivyo Ego. bon FIZZO nayo yakoze rero sirindi kujya kunavuze ngo ujya mudimu ngo kwanza ngo urabonye ngo murundi ngo umuhindi Yeah. hagira umva ni kuvangura mu bisanzwe yakoze ikosa ry'ivangura mugana nta kosa ryatera yakoze ni ivangura FIZZO baramuhane ngo asabe ikigongwe ngo afukame wewe nawo muhanura ati sabe ikigongwe kabisa bamusanze umugabo nta kuba umugabo niryo uri umuntu umugabo bavuga ati gingi uyemere yeah nyamba wari ikintu kiboze kije ushemange tije narakiriye nshaka gusaba ikigongo mugenzi ahubwo aricara bakabigana ati byagenze aha byafiriye aha byahereye aha okay igatubigira ukuntu kabiraheze utirewe ntiyoba umugabo niryo ngo asabe ikigongwe kanatsinda ni narije FIZZO naramwemeye avuga ati je ndi umugabo je nshaka kunzana imvya kana none bavuga ko na FIZZO afise umwana w'umudimu nyene oya mudimu yagasikosa mudimu nikosa ko mudimu sikosa twabitawe nk'ikosa ariko twebe ikibi nukurengera abatara abadimu sivyo bataka kujya kwa Mr Champagne n'u Mukongomani niyo shiza kurengera abarundi ari mu Burundi n'amakofi niyo cyo verso niyo yoje kuba no sumurundi aje ingorane kuco usanga hajya yitwa ngo ndi kumana kana atari n'umurundi usanga yitwa ndi kumana usanga yitwa ndi kumana ngo bya Mungu reba kubera ari umukongomani hari ibintu atarengera by'abarundi twenyene abarundi bwacu na DJ Pole hajya rero ari umudimu bisa ko ari akantu k'akarundi k'ikirundi sushe y'uburundi adafise adategeza yo kuyirengera twe tuyifise FIZZO rero rasohoye indirimbo yitwa Ngangari na Kirikou nawe kuko Kirikou yaratangura avuga ati asohoye gusa nzoca nkubita nanje nzoca nshirayo hama kandi tuzobipimira ku ma views tuzoraba umugabo ninde Ngangari rero na ntivyakunze zirasohotse repeat kwanza we yemeye ni yahe yamukubise kabisa avuga ati indirimbo ni nyina ukurikiranye ingoma kwanza Kirikou kujya mu Petit Kwere yarahonze akataraboneka ku mateka y'u Burundi Dieudonné Samuel n'umurundi asanzwe aba ku mugabane wa Amerika asanzwe ahurikiye mu gisata ca sinema yatuzaniye bishasha yakoze vyinshi yagaragaye henshi yagaragaye muri vyinshi bijanye na sinema aho yagiye agaragara ku mbuga zikomakomeye ku isi zisanzwe zidandaza amasinema aho ndavuga nka Hollywood, Netflix, Criminal Minds n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zikomakomeye ku isi agiye kugaragara ku butaka bw'u Burundi vuba cyane atuzanira resi ry'akataraboneka hagiye gusha gatugaheza abapete baraho bagiye bibaje by'amahaseri bahababuze bashita kuga cy'indege atafata na diare hajya nyine ndaki turakwambika pampers maga tujane uko hajya hasivye umuntu umwe ni dossier yose ndaki fije mbudashije agira ubwoba ati je ndagiye kuri Amerika ndaki diare aho nyene baramubwira ati we ntatuzane uburofa bwawe ngo ni pampers zingaye tukwambika canke kotex nizokwa nizimbere oya pampers zibiri zo muri uturu zigerekeranye superpose maka mu ndege funza diaro ugira mu ndege maga dushike bwari ubwoba iyo bwoba ni bubi muhungu ubwoba ari nkaho bishike byo vyifata mu gutera ibiti oya Jesse nshaka kugira ubwoba bw'indege kwenje indege ndazimenyereye Lega indege mu kuzimenyera sima kuyije mwashaka kuyirota ugatembera mu ndege legaje buri mu ndoto cyangwa ndi mu ndege kavuga ati indege imezuka muga mu ndoto ku buryo n'undi munsi ushaka ari amasomo yandi uvuga ati indege imezuka niyo ushaka kujya akademu mu ndoto mu yoba ati akanyamerika ariko oya mu ndoto akademu kabonuka nakambura mu ndoto mu yovuga ati je narakwambuye kandi ukabimwemeza neza narakwambuye iberagera imezuku hari yabimezuku iwagadugu narakubonye je narakubonye mugaba mbonye mu ndoto ribiti ubuje ufite amashuri angahe je n'amashuri mfise kuko amashuri munafite amashuri n'umuntu aba yabakishije
agira amashuri goti jijya shuri ni ryanaka. Guys, bite bakunzi bakoresha mu media mumeze gute meze neza ni Mr Tugesho munyarusaku suto cha Mr Vuguta vyumye ndi mu commune Mbeyi Gatumba n'ikiribiti ni Gatumba ni zone Gatumba commune Mutimbuzi. Ubu rero mwebwe ukeneye bya bipapuro by'abana by'amavuko n'akarangamuntu uja hariya mu ntuze amaza ku kibuga c'indege ariko mu maramvye niyo muja kurondera ivyo bipapuro. Mu bisanzwe n'ikibuga c'indege kiri muri Mutimbuzi. Kiri muri Mutimbuzi yego. Bisigura ko mwebwe muri Mutimbuzi nimwe ahubwo murabami. Iyi ni commune ya mbere itunze mu Burundi ivyo bindi bintu bizwe. Ariko yamitegwa n'amazi cyane. Amazi urumva no kuri Nowe yaratewe. Urumva amazi ntawo yazibirira. Ndi kumwe rero numu my brother numu friend numu G je numu jama kabisa Lilbit muramuzi cyane akunda gukora utuntu mengo n'utumemesi mbe byo bintu ukora n'amamemesi canke nibi wazijya bazita ngwiki ziya no zita ko ari ni gukangura abantu nibirungo gusa ibirungo ibirungo n'abaho ibirungo kabisa ntabwo ari memesi aya ziya si memes none uru mukiga Lilbit je kuri umwanda umuntu uwo muntu akabashobora kuba yotwenza ashishije muri video ashishije kwandika utari n'umukomedie ashishije kwandika ashishije gutamba ndafite dance ushaka gutamba gatwenga yego ndashobora kujya ugatwenga nukuntu meze gusa je Imana yandemye umuntu yashobora kunezera abantu kunezera abantu atana reaction za grave manje kugira erega nk'ubu bopanga re category aha mu Burundi ataba promoter tugira tubahereze imfashanyo aba youtuber imfashanyo aba journalist imfashanyo aba comedian imfashanyo aba memesi imfashanyo Lilbit we yoronka imfashanyo yitwa ngwiki jero je ma comedian ba comedian yego none ku izina ryawe hatari ko le comedian oya le comedian mu bisanzwe ajya Messi ntiyacandika ngo Lionel Messi le footballer wowe uzi ko ari Messi abuzi ko akina umupira nanje umanze kumbona hajya ujya mbere atangura gushira ko ngoro comedy bisa ko arinze kwemeza abantu ko ari ro comedy ivyo akora ntibimwemeza ko ari umukomedi acashira ko kandi kantu ugira bavuga ati none ubu numuki babuza ahari naha mugaje mbonye gusa ucumi ati ubu numukomedi ariko uri no muri domaine y'aba promoter murambona promotinga n'umuziki wabiya nibisanze ni hakujya no bagutora ati genda urarika abantu yuko ejo hari inama atavyo sinze gukora kandi wo bishobora cyane kwa muganga gutora ati koresha umwanya wo turakubona soma igice hajya cyo muri zaburi gisoma no gisoma nayo gusoma kandi ucutangura ati Yesu ashimwe cyane umve kabisa Lilbit numu asenga he oya byo gusenga je sengera mu mutima wanje eriga Pax urazi ko Lilbit ari muri ya domaine imwe nabambasha nabasimbiziye zabore ni yari bijya bintu mwabikuye ku Kigali Lilbit none yuko mwe mugomba guhuvya isi wasuguhuvya isi urazi igituma atari guhuvya isi urazi igituma atari guhuvya isi mu bijya ngene bimeze mu bisanzwe tugerageje kuraba kahise ka Afrika ibi byo gusenga bije vuba sivyo cha twibaza mbega inyuma yo yo gusenga bari babayeho gute bari idoga urabona abantu ubu barasenga amadini n'igihumbi boga kuma bidoga baraja mu masengesho ugasanga umwana bamuvanya umwana akagwara akamere ku mutwe bakamutwara amasengesho akavayo ahubwo yaremvye ego muga kera basokuru bamucumita umubirizi hajya umwana yaca yari dori original umuravumba umwana yava hajya ari umutura mugo mu masengesho ugasanga umuntu yivuga ngo umuvuga butumwa muga ntashaka no gusengera umuto ukire uriko uramene ku muto ntashaka gusengera umuto ukire cyangwa afatira ibuye arihindure gato nibikunu wescro wazi ituma rubescro kuko bakubwira ati bajakoze Imana kubwira ati kwisi si wacu mwakaca duza etage kwisi atari wanyu ko duza etage izobe mwone ngo turi ingenzi kandi turi ingenzi Yesu giraza kubibakira Yesu azoyishikiremo nimeza do passage ya Yesu pasteur akaza kubwira ati igira 10 kandi akora muri bibiri naho akavuga ati ikigira 10 cagenewe abantu baba ku rusengero badakora bagaburire muga pasteur uno usanga aba docteur usanga abayigisha none Lilbit wowe bujure uremeranya uremeranye na zijya ntuzeza Chimamanda Chimamanda binavuga umwanya umwe hari ivyo avuga vyo n'ibindi atavuga atari vyo uko hari ibintu avuga je ntemera n'ibindi avuga nemera ivyo avuga vyo ni bimeze gute ivyo avuga vyo nivyo nemera
bivanye nuko wowe wumvise ko nemera jewe nimaze kumva ivyo avuga kumva yuko muri bijya avuga hari byo babihuye na bijya je nemera yavyemera ubu ribiti ntiyogwara abavyeyi bakavuga ati tumutware ku masengesho akavyemera aho bo bandengeye akarimbi bo bandengeye akarimbi kweri kuko nkaje nk'umupanafrike ndavye kuntu basokuru bari babayeho abo cambanza nkabati mbega iki giti ukuntu ngwa nicomvura nyambari ikizira nkuga nyambari umuravumba nyambari ingagari aca ndabati mbega basokuru kuko Imana bishizeho kugira bituvure ninjye bikongera bikatuvura sishaka kuja amasengesho bagufyonda umutwe akakumengo ko bamena irigi masengesho umuntu agufata ngo Yesu ngagukiza abo gatera kugwaza bakagucucuma hasi mengo ko Ribiti izo ngendo wazifashe kuva ryari ingendo ko ndazi kuva ukiri muto byo bintu nti hari ibintu wakuzuzi nk'ubu twe tuzi kiri umwana kuko ibi bintu byose nimba impene yitwa impene nuko twakuza byo bacu bavuta ngo ijya n'impene urumva nimba umuduga twarakuze twumva ko ari umuduga n'ubu tuwita umuduga batubwiye ati uyu witwa umuduga w'ivyo bintu wabitahuye ryari bo ivyo bintu ngene bimeze rero hajya mu byose byo kwemera cyangwa kwizera ari ikintu cy'umuhamagaro umuhamagaro umeze gute rero umuhamagaro musanze ni apere washaka kuba wicaye ahantu ukavuga ati mbe uno munsi je ko ntamwe inzoga hano nka gacupa nobiki umva uno muhamagaro kuje muti gacha mva ati mbe gacupa no kanywa nobiki kabisanga urakanyoye wakanywa kumva kararyoshe karatahora atakwa horunwa akaciza yahita bwa nari naribwe rero nundi ibindi bizo ko nyavuga ati mboye ibintu je ndimwe by'abakizwa bimeze gute hano je abayisilamu nkazana dodo umutwe hasi sinosanga ari sawa ugiye mu samu kazura dodo umutwe hasi ugasanga ni sawa ati bwa nari narihenze ugenda uko nyene naje byaje uko nyene ryari rero mu mwaka wa ryari je mwaka sino ndabibuka gusa kera numva naribaza ibibazo byinshi nyine bivanye n'amadini tuba turimo agenda ibibazo ibibazo byinshi cyangwa nka Bibiliya karati mboye murungu gaho uvuga uku muga ngaho avuga ibi igihushane nibi bagati n'ibintu bimeze gute bagacha duhenda ngo Bibiliya ngo ntiwiyumvira cyane ngo ucusara kugira bagutege bakubloke mu mutwe kugira ntwimvire na kure ucukuma hajye uriki umengo bati baguterese nkajya bana nkuko ikintu kigiteretse aho nikishobora kuva ngaho rero abantu benshi muri madini bameze ko nyene babateretse aho asoma umurongo umwe nta nawe yumvirako oya acha ngoreka ngo mpemu ngo araza kuntahuza akacararama ngo mpemu ngo arantahuza akacararama umva byo ntibikunda cyo umubwe Imana duhe bwe bwo tubukoresha kabisa Ribiti haraba katolika harakantu wigeze gukora kaba katolike bavuga mwaramutse Maria bavyutse biriwe baryamye byo byose mwaramutse Maria we washatse kubakosora ubona yuko hari ibintu buri kurarengeraga Ribiti wasukurengera kuko urabona hajya muri ukuntu tubona ibintu ndashaka kuvuga ati ahantu iyi rupango ukuntu gubatse urashaka kuzobomoka sindengeye wagubatse ahubwo je kuntu ndavye nkavuga ati urupango ukuntu gubatse urashaka kuzobomoka mva ibintu mbona nkavuga ati ibi bintu bizotegeza kugenda uku rero nanje ndavye nkashishoza nk'umuntu afise umutima n'ubwenge ati none kubera iki mu gatondo batugishiye yuko mukuramukanya tuvuga mwaramutse kumutaga ati mwiriwe cyane ku mugoroba ati mwiriwe mugabobo mu gatondo mwaramutse mwijoro mwaramutse none umuntu amasaha ntagenda rero amasaha yahagaze kandi bacabongira akamuvuga mwize batubwiye ati umuvyeyi ntushaka kumuvuga mwizina none nk'uboye noza nka papa wangaje ati nyamba yitwa Didasi canke Genevieve nyamba ari Genevieve nkacanza ati mwiriwe ga Genevieve ari mutama wawe umva byo biba iyo ari ndero cyambona yuko mengo ntandero ugira uburi gitande wikidoma mugari umuvyeyi bwa ati mwiriwe ga muvyeyi nkagere Maria nyamba bimera ko ari umuvyeyi baba baza bwa ati mwiriwe ga muvyeyi urumva nakantu kari romantique mwiriwe ga muvyeyi umva nakantu kumvikana mugato kati mwaramutse ga muvyeyi urumva ko byumvikana kabisa Ribiti aba protesta hari ibintu bobo kwanza aba protesta makatolika mugabo kiraho ibintu by'imyemerere rero nabanya ari ibintu bizaniki ama commentaire menshi kandi negative cyane rero nimba hari tushaka kubandanya ibindi tujye toshaka kubikasa gatoya tubikase gatoya kabica hejuru nka Yesu kujya yaciye ku mazi uremera ko yaciye ku mazi iko vyanditswe none siko vyanditse none we bajya bayina runyongo urabemera ina runyonga uremera ko yabaye ndavyeme kwera nage kugasaka ingozi barambwiye atani ko gasaka kwa ina runyonga bajya bantuzeye bantarataza urabemera ntarataza rutambundari samandari wa mandaranga
ndavyemeranye kwera ariko navyumvise ariko sindigera mbona na tontowa n'umuzukuruza yamuka kuri Samandari ibaze rero Yesu kuntu yari bavuga ko ukuntu bamuvuga hajya bivyumvikana ko yari umustare cyane tukaba tutarabona basi n'umuntu avuga ati muri Israel bakomoka kuri Yosefu abakomoka kuri Maria haramameze akomeye y'abanyarusako akomeye cyane sindigera mbona interview ati uyu n'umuntu uramaze kumubona yes ndigera ndayikana yuko leta ari ivyo rero kuko naho uko vyogenda kose yaba Muhammad yabande urumva hategeza kuba basi n'ibiburi umuntu bavuga ati uyu n'umuntu akomoka kuri Yesu canke bene wabo na Yesu bene wabo na Maria kuba bagumye bavyara ya ego bakatweka ati nguyu muntu avuga ati jewe ndi mu muryango kwa Yesu descendance yanje ni kuri Yesu ni hariya kwa Yesu hari urabona oya bijya tugenda vyita ni nk'imigani gusa nakuja kwa ni desani Libitura maze bigashika ukarira ubonye sinema ya Yesu vyarishitse ukarira ubonye ariko arakubitwa ukarira bijya ni nka kwa kundi tukira amasinema tukira abana amafilme umaktere hajya ujya acteur principal umva komba mission yaza gusara nyina akagwana akiri hafi reba mukubisa cyane aturira muga mu nyuma amaze gutsinda gati bwa undi yari sinema none ubona ko aciye asinda na Yesu yaje tukajya ni sinema ni acteur principal bamukubise muga mu nyuma akacabana ngo arazuka muguravye ukurikanye hajya nyina akizuka hose ni histoire gusa ni tahurise kuko ajya ari ku musara yavuze ati yabwiye kiya gisuma uno musi turabana nawe mu paradizo muga ngo acayigira mu kuzimugwa na shetani umva icyasumara gihenze Gisoma yagisize muri kweshe yagiba ati uno musi ngo turabana nawe mu paradizo nawe acayicomokera mu kuzimugwa na shetani none umva gute wocu Naba kwa ramanyanga gusa kabisa igese nemere nk'ubu yiravye none urashaka kuyiraba nk'ubu gihanu gasaga iraba muzire nyangu ya kwa Titanic iraba muzire nyene ujya mugabo mbe ya King Jesse waramaze kumumenya ujya ndibagize nagiye muga ndabazi kandi benshi ntugiye ngo numwe ni benshi ni benshi twasi zya filme za Yesu ni ziri ubwoko bwinshi hariyo ari ku musaraba hazi bikona bikanokagura amaso sinzi kuri ayibona ego maze kuyibona ego shetani abafisa akantu kakana akabazungu baratwifatiye ndake kandi n'abazungu gituma batwifatiye bagahagaze kugerekana shetani berekana ntuguru ntwari amareka acabikana ababazungu gusa none wowe uribaza ko hari umareka y'umwirabura oya kubera iki kubera iki abamerika n'abazungu abamareka kubera nyine abara none abazungu nibo none mwijuru tuba ntitwaje tuba abazungu ngiyazoca twiyambiza oya n'ibintu gusa abazungu bashatse kwikwegera kugira babone batoreka yuko aribo bera bagaza kwerekana shetani n'abadayimoni beka banwari abamarayika abazungu imana umuzungu ivyo ntibirabaho nibo babayeho mu nyuma yacu ibaze vraiment aho ca nibaza ca kibazo giti kubera iki imodoka zose zifite amapine yirabura ndetse n'ikaburimbi ryose usanga girabura inzira zose zitigoza kwirabura none mba ko inzira zirabura inzira gushikana ahantu hose uja harira none nuvyumva abazungu se barikunda kuzora binabatemwe ubutabo bw'abatemwe usanga agatabo kose umwirabura page nka zibiri muri page jana niyo na mu mwirabura ariko hose arabazungu gusa nayo gajone bibyirabura byacu by'ibijuju iyo turo butabo gisoma cyiyambika nk'abajya abazungu nyene ugatana hamwe ifoto yaciri ibasha nk'abazungu gusa ibaze ukamengo bo nibo kwifotoza nibotoka ibaze ntibirashika ukibaza impamvu date ya Pasika itigere hinduka ariko date ya Noel date ya Pasika ihora hinduka ariko date ya Noel dahinduka Nosi rega byose ni Yes aravutse le 25 Decembre ariko Pasika arazutse nta tariki yani ico kintu urucyumvira gutema bijya honyene dusomye Bibiliya tubona yuko Maria yasamye inda mu kwa gatandatu tugegaje gusoma Bibiliya kuntu ibivuga none vyara gute mu 12 yavyaye agaprematire rero none ko yasamye inda mu kwa gatandatu akavya Yesu akacavuka mu kwa 12 ariko ijyambanye urabona ari impwemu yera yayiteretsemo sinda amezi 6 ko yayimpwemu yera ko yayimpwemu yera urumva n'amezi abiri yovuka ni amwemu yera inda tubiravye itegeza kumara amezi 9 ko Yesu yashatse kumera nk'umuntu ibisaba ko yari kumara amezi 9 rero urumva kandi ikintu naco urana hajya byari ibintu byinshi mpora nkabona yuko muri rya filme cyangwa histoire za Yesu harimo n'ubutandiro dufate nk'akarore wewe uri umuvyeyi Yesu urana yarazimiye afite imyaka 12 bamutora mu rusengero eske umwana wawe yozimira akamara imyaka agenda yazimye hamukamutora n'umucumita amakofa 3 kwanza ari mu rututu ariko Yesu bakikabona aragapeti ngo ntimwari muzi ko ngo nkwiye kuba mu nzu ya data ivyo bivuga uvye yahangayise yagize amatangazo kwisanganiye tumwana mu magroupe ya WhatsApp uti
turarangisha umwana ukazamubona ko arayatanga kuri Paulina n'umucumita n'amakofa atatu arera tu akaca nakubwira ijambo rikomeye ngo ntiwaruzi umengo rectovers y'imirutu tugikabona banzo gacumita amakofi y'umwotsi cyo tumashe mbona na Yesu ntandero yarafise nozabwira umuvyeyi yakuronde yahangayitse umubaza umuvyeyi ngene ku mwana ngene ku mwana vraiment ababwa afise ari kamwe bakaronse bigoranye bakabura bakakabura umbe ari inzererezi yashaka kuba muhira nta nishu yakora wareka ndumva abantu wese ngo ariko aroze ivyombo warahumvise yakora iki Yesu yari umuvuga butume yaraje kuro kunyaka cyo nibi yavuga yabubwira nde kunyaka cyo nibi bayo hana ntibari haje bagasanzana ukiraramye mu bana nkuko ndaramye bakararamye ndakiti wo wari he nana makofa 5 bagahaye Nagiye abajeyo ndi Yesu ndi Yozefu nabana hari ikintu bita guceza bishaza bacumva guceza amakofi rectomverso arera tour kimya repeat Yesu na Yohana mubatizi Yohana niwe yabatije Yesu uburyo yamubatijemwo Yesu munyuma ngo yarabuhinduye yarahinduye atujya mubatizo muzoze mubatiza abantu kunuko wewe wabifashe gute bijya bintu bagusa nje mbona ko ibyo bintu bya Yesu bantu tukabihagarika tukayagira ndi kurabona yani je ni byati ni nka comedy Yesu yari umumeme nda Yesu yari umumeme azi gituma ari umumeme bavuga yuko mu kubatizwa uvuka ubwa kabiri kandi mu kubatizwa ngo nguhambanwa ngo na Yesu mukazukana nawe none uhambana naye gute atari bwanapfe ibatse wavuga ko ubatijwe ubuhambanywe nawe ukazukana nawe murajya amazi nawe none yabatizwa ataranahambwa ataranapfa yarabatijwe iki cyangwa kubatizwa ivyaha Yesu yafite ivyaha kugira batizwe ibaze umva byo ntibibaho ribiti mu gusoza ibintu vya Yesu nyene harahaboro hamwe Yesu Yesu yazanye ikigabasha ndiko ndabisozera niyo mpamvu buriko birancanga bon ya Pilato kiya gikorwa yakoze yaraburiwe ijambo ryame ryo kuvuga ati ni hare kuguyu ni habambguyu acabaza abantu ati ni murekure baraba kijya kintu shaka umbwire ukungene waki wagifashe kungene wagifashe kijya kintu ingene barekuye baraba batanga itegeko bica Yesu ari abantu bashingikiye ati ni baturekurire baraba biya byose ndabifata nka blague bazi gituma icambere tukurikana historia za Yesu yakora ibitangaza akagwiza imikate akagwiza amafi agafata amazi akahindura amakaribu agahindura imivinyu urumva dufata ibaze nk'umuntu mwisite ashobora gufatira ibibabi agacahindura amadolari mugaka cafa haba igisuma mwisite nyene ciba muri abantu babiri abanyagihugu boshigikira nde boshigikira amadolari none wumva byo bibaho woshobora gufata umuntu w'igisuma ngari yamahaye zaho zagaraba yari yamaze abantu bagacamusubiriza umuntu ashobora gufata amazi urana amazi yari ngaha ngene yirabura agakuramo imivinyu amakaribu amakike amapolo imikate urana afata wane ribuye ndaki wane nkibuye ngaha peko pawo nyene wocu musubiriza n'umuntu ngo rekura ngo ujya muntu w'igisuma ivyo byo ukunda ibaze haya ari inkuru zinshi je ntaneme na gato mbere azi yuko hajya ku musamara w'imba nyamba jya mu Samaria kazi hajya hose ni code hajya agira mureshe jya mu demu urumva yari umutemu mwiza wahataye yari nka kirungo wino yari kirungo urumva jya mu demu ari kirungo rero aje kwivomera amazi Yesu urabona je mu demu ndamuceye ndaki atangwa kumutera ubwa nguranyinya amazi nguyaba ngo aruzi umuntu agusavye amazi uko niko nguzije ndiki ntazamvugo mudamu ati byo biragushije nta mazi ndaguha urahabona hariye umva yarabuze imistari kandi yagereye baje ba Petero bari kumwe yarabanje uzosome hajya nyene yarabanje arabahenda ngugenda ngo hariya nyamba ngo he nyamba ku misozi nko ijya kure kugira batume nibabone umva sigara ari wenyene n'umudemu arabatuma kure abaje bati cyayi ni code baragiye nka Demeter barigaruke basanga bari kumwe ti wari kuraduhendashe bari kuraduhenda ndaki bagusigara n'umudemu twagukaguye kweri ko mbega niyo yabitse gatatu Petero yihakanye Yesu inkoko ibitse gatatu canke inkoko yabitse gatatu Petero acari hakana none nkabijya bintu ko kuravyumviza nkabijya bimaziki kugira yihakane ngo acabika inkoko bijya byumva inkoko nimba ngo inkoko yabitse gatatu muri desani niyo inka usanga ivuga ugasanga inkira afise imbwa wana kujya umuboss usanga afise imbwa akwega ugasanga inka nayo irafise ni desjene bakwa ni desani ni cartoon none
inkoko yo bikagata tugira bifashike tugira bisigurike kabisa ibiti reka tuje mu muziki gatoya FIZZO na DJ Pole indirimbo ngizo puku ziragiyemo kirikora mwihanze FIZZO uri mu bantu bakurikirana cyane umuziki w'u Burundi ndetse unawushigikira kabisa atakantu ko kagucika ngaha shaka umbwire gatoya hagati ya FIZZO na DJ Pole umunyamakosa ninde kuri wewe bose hajya bafite amakosa sivyo bafite amakosa ikosa rya mbere rifite DJ Pole ni wari imbarutso sivyo yego uko hajya musanze umuntu w'umugabo nshaka kuvuga abandi ushaka kubwira undi mugenzi wawe babahungu ngo uyu ngo aramota none uri umuntu w'umugabo ushaka kwimoteza abahungu gute ubakoze iki ushaka kwimoteza umuhungu gute ni wa muhungu ushaka ujya muhungu ni mwiza ngo arandyohere uri umuhungu mugenza ibyo birabaho ibaze nawe ngo aranuka ngo karam uranyira yavuze ukajya gapeti rega ntiyavuze ngo ukajya gapeti ngo karamota uba yarakamotereje aragakurikirana yama yumva ingene kamote sinzi ko ashobora kuba yaranakambuye ngira akamoterezeho no cyo tubivuga gute bo amaze kuvuga rero ngo arandi baririmbyi ngo ari muri studio basohoka ngo yashu ngo studio ngo kayugara ngo asige ngo hamota nabi urumva amaze kubacanishamo kubera iki ngo akamote abaho yakamote urumva ayo n'amacha kuri bwa mbere sivyo ego bon FIZZO nayo yakoze rero sirindi kujya kuravuze ngo ujya mudimu ngo kwanza ngo arabonye ngo murundi ngo muhindi hagira umva ni kuvangura mu bisanzwe yakoze ikosa ryivangura mugana nta kosa ryatera yakoze ni ivangura FIZZO baramuhane ngo asabe ikigongwe ngo afukame wewe nawo muhanura ati sabe ikigongwe kabisa bamusanze umugabo nta kuba umugabo niryo uri umuntu w'umugabo bavuga ati ginju yemere nyamba wari ikintu kiboze kije ukemange tije narakiriye nshaka gusaba ikigongo mugenzi ahubwo aricara bakabigana ati byagenze aha byafiriye aha byahereye aha okay igatubigira ukuntu kabiraheze utirewe ntiyoba umugabo nijyo ngo asabe ikigongo kanatsinda ni narije FIZZO naramwemeye avuga ati genda umugabo je na nshaka kunzana imvya kana none bavuga ko na FIZZO afite umwana w'umudimu nyene oya mudimu yagasikosa mudimu ni kosa ko mudimu sikosa twabitawe nk'ikosa ariko twe ikibi nukurengera abatara abadimu sivyo bataka kujya kwa Mr Champagne n'u Mukongomani niyo shiza kurengera abarundi ari mu Burundi n'amakofi niyo cyo verso niyo yoje kuba no sumurundi aje ingorane kuco usanga hajya yitwa ngo ndi kumana kana atari n'umurundi usanga yitwa ndi kumana usanga yitwa ndi kumana ngo bya Mungu reba kubera ari umukongomani hari ibintu atarengera by'abarundi twenyene abarundi bwacu na DJ Pole hajya rero ari umudimu bisa ko ari akantu k'akarundi k'ikirundi sushe y'u Burundi adafise adategeza yo kuyirengera twe tuyifise FIZZO rero rasohoye indirimbo yitwa Ngangari na Kirikou nawe kuko Kirikou yaratangura avuga ati asohoye gusa nzoca nkubita nanje nzoca nshirayo hama kandi tuzobipimira ku ma views tuzoraba umugabo ninde Ngangari rero na ntivyakunze zirasohotse repeat kwanza we yemeye ni yahe yamukubise kabisa avuga ati indirimbo ni nyina ukurikiranye ingoma kwanza Kirikou kujya mpeti kweri yarahonze yarasekuye yasekuye anoza pana bijya ngo sekura ngo ntibinoge yabati yarakubise yarasekuye mu gihe nguma nkurikirana kuna masa babarutanya mengo desert gushira ego muguravye ugerageje gukurikirana kuri views naba FIZZO afise na Kirikou urabona yuko Jampeti ugize ya moyenne ariko aramusumba akaramusumba kandi ingoma kweri ijya ngoma niyo